Ndasubiye kugusuhuza nk'akaze nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya no hino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere nguhe ikaze. Ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye muri iri joro ry'umunsi wa kabiri w'igenekerezo rya 29 z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi ntunyemerere nguhe mwiriwe neza, ndetse nawe udukurikira hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'u Buganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane nabaha kaze ngaha kuri ino mboneshakure. Tubagezako amakuru ariko aravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata ca politike, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'ubutunzi, igisata c'inkino, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ico utegerezwa gusa rero nta kindi ni ugufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende bibatohoreza, hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi hatana kamwe kavuyemwo. Umushikiranganji Domine Banyankimbona amenyesha ko gushika ubu abanyororo bari mu Burundi bangana n'ibihumbi 12, mu gihe kuri uwa 29 Myandagaro 2023 hariho hahimbazwa umunsi mpuzamakungu wahariwe umupfungwa kw'isi, wahavuye witirirwa uwahoze ari umukuru w'igihugu ca Afurika y'Epfo Nelson Mandela, Mandela Day. Umushikiranganji w'ubutungane Domine Banyankimbona amenyesha ko gushika ubu abanyororo bari mu Burundi baba ibihumbi 12. Ikindi nuko abo ibihumbi 12 bose bari mu mabohero hangana na 11 harimwo ayakira abakenyezi canke abagabo gusa ari ingozi, hamwe yewe n'ibigo vy'igororero vy'abana batarakwiza imyaka 18. Ku bwa Domine Banyankimbona ngo muri abo abafise imyaka yo gukora ni ukuvuga hagati y'imyaka 16 na 36 ni ibihumbi 6,539, ni ukuvuga 53.89% by'abapfungwa. Ivyo rero ngo hakaba ari uruhombo rudasanzwe ku gihugu kuko abo bobaye bariko bararangura ibikorwa vy'iterambere. Twobibutsa ko umunsi mpuzamakungu wahariwe umunyororo ONU yawitiriye Nelson Mandela nk'imboneza yagwaniye agateka k'abapfungwa, inyuma yaho nawe nyene amaze imyaka 27 yose apfunzwe. Nelson Mandela akaba yaraharaniye ayo mategeko gushika aho ishirahamwe mpuzamakungu ONU riyamwitirira. Mwomenya kandi ko hano mu Burundi uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Rumonge bitewe iteka n'icegera c'umukuru w'igihugu Prosper Bazombanza ku civugo turwanye ubukozi bw'ikibi, umunyororo ni uruhombo kw'iterambere ry'igihugu. Ese mubona hokorwa iki ngo ibitigiri vy'umurengera biri mu mabohero bigabanuke? Twandikire. Nayo kandi DNF yaraye yakiriye abashitsi bavuye muri Amerika bazotanga inyigisho ku barwizatunga. Ishirahamwe DNF Dieudonné Nahimana Foundation ryaraye ryakiriye kuri uwa mbere igenekerezo rya 28 Myandagaro 2023 abashitsi bavuye mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika baje kwigisha inyigisho ku barwizatunga n'abagabo, imisore gutahura intumbero y'ubuzima bwabo biciye mu kiganiro Imboneza Business Conference. Abo batumire bakaba bagizwe na Destiny Wilborn, Kararisa Munure Wilborn, His Excellence Ambassadeur Charles Masara Hiribe Sugira Hategekimana na Bishop Dieudonné Nahimana bakaba bazoronka akaryo ko kwigisha abakiri bato batanguye gukora ibikorwa vyo kurwiza umwimbu kugira ngo nabo nyene batahure ivy'uburongozi bashike ku ntumbero y'ivyo Imana yabaremeye. Destiny Wilborn ari mu bazotanga izo nyigisho, akaba amenyesha ko bazogira ikiganiro n'abarwizatunga kugira ngo babigishe ukuntu bashobora kurwiza itunga, mugabo bishimikije inkingi zibiri zihambaye arizo urugo rwiza n'uburongozi bufatiye ku ntumbero y'ubuzima bwabo. Uwo hakaba asigura ko impamvu ituma bashimikira ku gukomeza imiryango ari kubera iyo imiryango ikomeye
n'igihugu gica gikomera. Izo nyigisho zikazoba kuri ubu wa gatatu igenekerezo rya 30 Myandagaro 2023 ku Mariba Gardens. Mu gitondo hakazigishwa abarwizatunga bazotanga amafaranga ibihumbi 50 by'amafaranga y'amarundi yo gusangirira hamwe icayi, hama inyuma y'umutaga naho habe inyigisho ku rwaruka zizoba zugururiwe bose kandi zikazotangwa ku buntu. Ese twokwitega iki? Ambasaderi Charles Masara amenyesha ko abantu bazitaba izo nyigisho bazohinduka mu buryo bwo kwiyumvira, bifashe mu byankenerwa, bongere biteze imbere, gutyo umwe wese ashike ku ntumbero y'ico yaremewe. Nayo mu bindi kandi atuhageze biragoye gutahura ingene abantu bashobora kuza kubaka muri irya micafu, kandi iyo hageze ku mugoroba nk'abahaba barabizi harya hantu hasohora imyuka mibi, ariko abantu barahubatse, kandi ugiye kubabuza bakubwira ngo jewe ndafise uruhusha nguru, nta bubasha ufise bwo kumbuza. Ivyo nibishikirizwa na Dieudonné Dukundane, umushikiranganji ajejwe inyubako, yabivuze ariko rishura ibibazo by'abakenguzamateka i Gitega kuri uwu wa kabiri. Dieudonné Dukundane akaba yamenyesheje ko bagiye guhagararira kirya kibanza co mu Buterere mu gisagara ca Bujumbura kugira amagara y'abanyagihugu ntahungabanywe no kuba ahantu hatategerezwa kuba imiryango. Yibutsa ko ingingo y'ijana y'itegeko rigenga gutunganya ibisagara ivuga ko ata muntu n'umwe yubaka hadasabye uruhusha, ariko ngo muri iyi myaka irenga ntawuzi iyo batakariye. Kubwiwe ku Buterere zirya nzu hari izubakwa mw'ijoro. Nayo kandi Perezida Evariste Ndayishimiye arashima ko mu Burundi umunwa wose ufise ico ufungura, ko kandi amakungu yarakwiye kumenya ko Uburundi bwikwije. Mu Burundi ngo umunwa wose urafise ico ufungura. Ivyo ntivyashikirijwe na Perezida Ndayishimiye kuri uyu wa gatandatu mu gihe umugambwe aturukamwo CNDD FDD wariko urahimbaza ku nshuro igira indwi umunsi mukuru wahariwe imbonerakure. Evaristo Ndayishimiye arongera akamenyesha ko amakungu akwiye kumenya ko Uburundi bwikwije. Perezida Evaristo Ndayishimiye yagize ati: uno munsi ushitse abarundi dushoboye no kwitunganiriza itunga ry'umuryango. Uno munsi umunwa wose urafise ico urya, iryo ni iteka ku gihugu cacu. Kare twavuga ko tutaronse imfashanyo ziva mu makungu ko Uburundi budashobora kubaho. Uno munsi Uburundi burahagaze. Naho biruko ariko umukuru w'igihugu c'u Burundi avuga uko ariko leta y'u Burundi iherutse gusaba amashirahamwe y'abagiraneza kuyifasha kwegeranya iyi mfashanyo z'ibifungurwa bigenewe abanyagihugu. Ni nyuma yaho bigaragariye ko igitigiri c'abanyagihugu bakeneye iyi mfashanyo gitera ciyongera kuva mu mwaka w'2022. Uyu mwaka ho ivyegeranyo vy'abagiraneza bikaba vyerekana ko igitigiri c'abanyagihugu ubu bashonje cigwije na kabiri, nk'uko tubisoma mu cegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu ONU rijejwe gutunganya imfashanyo OCHA cashizwe ahabona ku wa mbere Myandagaro 2023. Nayo mu bindi kandi inguvu ziri mu rwaruka rugendana umugera wa sida ntizikwiye gupfa ubusa kandi rufise uburenganzira ku kuronswa amakuru ajanye n'irondoka rijanye n'amagara meza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bufadikanije n'urunani rw'urwaruka rugendana umugera wa sida mu Burundi RNG+ hamwe n'amashirahamwe mpuzamakungu ONU, SIDA ndetse na UNFPA bagatunganije ihuriro rigira gatanu ry'iminsi ibiri i Gitega ku civugo urwaruka rwahawe ubumenyi rugashigikirwa rugira ubushobozi urwaruka rwahawe ubumenyi rugashigikirwa rugira ubushobozi bwo kurengera inzitizi zijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza ndetse n'umugera wa sida. Iryo huriro ryitabwe n'urwaruka rugendana umugera wa sida rwaserukiye Urundi mu makomine y'u Burundi, abaserukira ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'abandi. Marie Louise Inamahoro aserukira imbere y'amategeko urunani RNG+
akaba yaragize ati byinshi byarakozwe ariko mu kibano haracari intambamyi zijanye no gutunga agatoke no gukumira abagendana umugera wa sida. Ibyo bigatuma haba abatitura ubuvuzi ngo bahabwe imiti ipfupfahaza kudashikira ubufasha bujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza nk'uko vyategerezwa, abakenyezi bibungenze batitura abaganga, abihereza ibiyayuramutwe, kubura uburyo bwo kwibeshaho hitwajwe ko naka yanduye, ukutaronka amakuru akwiye n'ibindi. Agasaba ko hoba ukwiyumvira ku kibazo co gushigikira imigambi y'urwaruka rugendana umugera wa sida kugira ngo narwo rutange intererano yarwo mu iterambere ry'u Burundi hisunzwe ihangiro rya leta ryo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu. Victor Kaya Mandizira aserukira ishirahamwe UNFPA yibutsa ko urwaruka rugendana umugera wa sida rufise inguvu kandi rufise intererano idasanzwe mu iterambere ry'igihugu, ko rudakwiye gukumirwa. Agashimira ishirahamwe RNG+ kuba ririko ritanga intererano iboneka mu guhagararira agateka k'abagendana umugera wa sida no kuwugwanya, ari naco gituma iri shirahamwe ryahisemwo gushigikira ibi bikorwa. Nayo Dr Isidore Ntiharirizwa, umwunganizi w'umushikiranganji w'amagara y'abantu, akaba yamenyesheje ko ubushikiranganji buzirikana ibikorwa bidasanzwe biriko birarangurwa n'urunani RNG+ n'amashirahamwe atandukanye ariko arafasha mu kurandurana n'imizi uwo mugera. Akaba amenyesha kandi ko ubushikiranganji bwabonye ko hari ukudakurikirana ku rugero rumwe abanduye bafise hagati y'imyaka ubusa n'14 ndetse na 15 na 24, ariko hagahumuriza aho amenyesha ko ubushikiranganji bugiye kugitorera umuti mbere cashizwe mu nteguro y'ibigiye kuzorangurwa.